Hello bakunzi ba Mijo Talent TV, ndabaramukije cyane, ndabakunda cyane nkuko bisanzwe ni Joseline irankunda kuri micro ya Mijo Talent TV. Uyu munsi nzanye umunezero udasanzwe wo kubipfuriza umwaka musha muhire wa 2025. Nshatse kwipfuriza umwaka mushasha mwiza ku bakunzi ba Mijo Talent TV aho muri mwese, ndabakunda cyane. Nshatse kwipfuriza kandi umwaka musha muhire ku bari mu munezero ndetse n'abari mu gasho, abari kwa muganga, abari mu bihe bigoye, abari ahantu hatandukanye. Mwese Mijo Talent TV turabakunda, turabifurije umwaka wa 2025 mwiza, uzubabera umwaka w'imigisha, uzubabera umwaka w'amahoro, uzubabera umwaka w'amata n'ubuki niko abarundi babivuga, uzubabera umwaka w'ibyishimo ndetse no kongerwa impwemu, gusenga bize byiyongere mu miryango yanyu. Mijo Talent TV rero uyu mwaka waranzwe n'ibikorwa bitandukanye, harabayeho amafilme, harabayeho ibiganiro bitandukanye. Uyu mwaka mushasha tugiye gutangura wa 2025 nawo ni umwaka tugiye kongeza cyane ingufu mu bikorwa byacu. Turifuza yuko uyu mwaka tugiye gutangura uzohera tugeze kure kandi tubifashijwe namwe. Shaka rero kubasaba ndabinginga kugira ngo mukomeze gukurikirana ibikorwa byacu, mukomeze kubigeza kure. Ni mwege dufise, ni mwege ababosi bacu, ni mwege mudufasha kugira ngo ibikorwa byacu bitere imbere. Rero ndabakunda cyane, ndabashimiye mwege mwese mwabanye natwe muri mu mwaka wa 2024 duhejeje, kandi ndashimiye Imana cyane kuba yarakurinze, kuba yarandinze ikanindira ababyeyi, kuba nawe Imana yaragufashije ukahonyoza ukuguru muri uyu mwaka wa 2025. Hariho benshi batangiye uyu mwaka duhejeje ariko bitakunze ko bawurangiza kubwo ingorane zagiye zibashikira, amagwara, amaksida, intambara hamwe n'ibindi bintu bitandukanye. Ndashimiye cyane Imana yarinze igihugu cacu c'u Burundi, kuko hari ibihugu twagiye tubona byabayemo intambara, ariko twebwe Imana yaraturindiye igihugu, turangije no mwaka amahoro. Turasaba cyane kandi Imana uko dutanga uyu mwaka wa 2025 mu gihugu cy'u Burundi turi amahoro, ntaho twumvise habaye intambara, ariko izoturindira kandi muri no mwaka twinjiyemo igihugu cyacu gikomeze gutera imbere, ibyo twabuze tubironke. Uyu mwaka uzoba amahoro, uzoba kwishurwa ibibazo byose abarundi n'abarundikazi bafise, Imana izobikoze. Mijo Talent TV rero uno mwaka twarabateguriye ibikorwa bitandukanye. Hariho filme urukundo aho rushaka, tuzoyibandanya. Hariho filme kandi shasha dufise umugore w'inkazi. Hariho ibiganiro bitandukanye, ikiganiro umukenyezi arashoboye. Ndifuza yuko umukenyezi wese ahari yogerageza gukurikirana kiriya kiganiro umukenyezi arashoboye turiko turabategurira, kuko ni ikiganiro kizobashikana ku ntambwe, kuko hariho abakenyezi benshi bicaye, hariho nabo tuzaduhura mu barabara bahisemo gusega, kandi wamuraba ukabona amaguru yiwe arakomeye, amaboko arakomeye, hagukura amaboko mu mpuzu ngo akore agashima kuja gusega. Hariho n'abandi bakenyezi canke se abigeme bahitamo kuja gukora ubusambanyi kugira ngo baronke ikibabeshaho. Izo zose n'impanuro tuzosanga mu kiganiro umukenyezi arashoboye. Umubiri ntukadukoresha ibyo dushaka, ahubwo twege tuwukoreshe ibyo dushaka. Ndabakunda cyane. Uyu mwaka uzubabere uw'amahoro, uw'umunezero, uw'ibyishimo. Uwabuze umwana muri uno mwaka azomuronke, uwabuze umugabo muri uno mwaka azomuronke, uwabuze amafaranga muri uno mwaka azoyaronke. Ni byinshi nobifuriza, ariko byose mwibuke yuko biva hehe? Ku Mana. Je ntabyo mfise ndabaha, Imana rugira byose niyo ibitanga. Ndabakunda rero, mugire umugisha. Ni Joseline irankunda, musanzwe mumenyereye kuri Mijo Talent TV. Umwaka mushasha wa 2025 uzubabere uw'umugisha naho ubutaha.